turasubiye kubakengurukira cyane ko mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose. Tubahaye kaze muri ayagezweho muri uyu mugoroba ukuri wa gatandatu kwigenekerezo rya 26 kwezi kw'icumi 2024. Ni makuru haza kwibanda kuri rasansuma yabaye mu gihugu cy'u Burundi mu minsi iheze, ariko kandi no kubivugwa ku matora yimirije muri 2025. Tugiye kubagezaho vyose uko vyakabaye nkuko twari bateguriye. Gusa imbere ko tubageza ko ngingo nkuru tuza kwibanda ko muri haya makuru, reka tubaramutse kandi tubaha ikaze tubasaba kugira ngo nimuze muciko n'amakuru tubageza ko havugwa mu bisata bitandukanye mwo politike, umutekano, hagati y'akazina muntu, y'intwaro, ivugwa mu butungane, ibivugwa irya nino mu ntwaro, kumbuga ngurukana bumenyi, menyesha makuru byatangajwe n'abategetsi batandukanye, ngingo n'amatangazo bigenewe bene gihugu, hamwe n'ayandi makuru menshi tubatoreza dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino. Tubafitiye rero amakuru za kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Gervais Ndirakobuca, umushikiranganji wa mbere, ahejeje gusaba imbabazi abarundi bose kubera yabeshe mu nama nshinga amateka na nkego z'amateka. Ivyo vyabaye kuwa kane uheze ku itariki ya 24 kwezi kw'icumi 2024 imbere y'inama nshinga amateka na nkego z'amateka. Lieutenant General de Police Ndirakobuca yari yishuye ko abakoze rusansuma bamaze kuronswa agahembo kabo, none mu kanya gato gaheze ariko ariyandikisha mu matora ya 2025 babo mu Kinanyana. Gervais Ndirakobuca akaba ahejeje kumenyesha ko yasanze amategeko yatanze atarakwirikijwe, akaba rero yasabye ikigongwe abarundi bose muri rusange. Ivyo yatangaje n'ibiri ku mbuga vy'ibiro vy'umushikiranganji wa mbere, byose turaza kubigaruka ko ku buryo burambuye muri aya makuru. Nako kandi bijana nuko Nicolas Ndayishimiye arongoye mu rwego rw'igihugu jejwe gukora rusansuma ahejeje kumenyesha ko bakoze rusansuma mu gihugu cose baba 18,000 bazotangura kuronka agahembo kabo kanyuma mu ndwi buca tutangura. Navyo rero tukaza kubigaruka ko ku buryo burambuye. Birabana n'amatora ariko muri CNL, nyuma yuko abashigikiye Agathon Rwasa bahamagarwa kuba bakwiyandikisha mu bazotora muri 2025, Nestor Girkwishaka nawe havuga ko aramutswa umugambwe CNL ku gice kitavuga rumwe na Agathon Rwasa. Kuri uyu munsi nawe akaba yahamagariye abarundi kwiyandikisha mu ntumbero yo kuzitabira amatora ategekanijwe muri 2025. Ariko ku rundi ruhande ariko ararira avuga ko ivyo CNDD FDD iriko iramukorera ngo ari agahomera bunwa. Umugambwe rero ukaba unegura kutihanganira mu bya politike byibonekeza. Ese ibyo CNDD-FDD iriko iramukorera benshi bari bazi ko imushigikiye vyoba ari ibiki? Turabirabira hamwe ku buryo burambuye. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye nivyo tugiye kwibanda ko muri aya makuru mu kanya gato ni ku buryo bw'idonido. Mwanya bacu niba twumviriza utari wafyonda kuri subscribe canke s'abone mu gifaransa, cyane ko kugira ngo uronke amakuru n'ibiganiro vyacu uri mu bambere. Nta kindi kintu kiriko kirahanwa mu migwi itandukanye WhatsApp uretse amajambo umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yashikirije muri gihe ariko asaba imbabazi abarundi bose kubera yabeshe mu nama nshinga amateka hamwe na nkengu z'amateka. Byabaye kuwa kane uheze ku itariki ya 24 Gitugutu 2024 imbere y'inama nshinga amateka na nkengu z'amateka. General de Police Murantongeri Lieutenant General de Police Ndirakobuca Gervais batazira ndakugarika umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yari yishuye ko abakoze rusanzu bamaze kuronswa agahembo kabo, none mu kanya gatoyi gaheze Kinanyana aho Gervais Ndirakobuca yandikishije mu matora ya 2025 ahejeje kumenyesha ko yasanze amategeko yatanze atakurikijwe. Wari yarongoye ibikorwa vya rusansuma, umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca avuga ko yari yategetse ko abakoze rusansuma bagiheza gusubiza ibikoresho vyabo baca baronswa agahembo kabo, ko asavye imbabazi agize neza. Niko bamwe bariko baravuga kuko ngivyo biboneka gatke mu batwara igihugu c'u Burundi, ko vyerekana ko Gervais Ndirakobuca ari kwanyuranya n'izindi ndongozi mu kuba yashira imbere ibibazo by'abanyagihugu. Gusa rero ikibazo ni kimwe, ngayo mafaranga yo guhemba abakoze rusansuma yoba ari hehe? Se abatayatanze baba bagiye guhanwa gute?
ivyo bitishuwe ngo nta mbabazi ngazobasavye. Umushikiranganje wa mbere rero ngabesha inama nshinga amateka na nkenguza amateka ngo arakwiye gusubira imbere y'izo nzego agasabiraho imbabazi kubera hambaye ko inzego zubahana. Ku rundi ruhande rero Nicolas Ndayishimiye arongoye umurwi w'igihugu ujejwe gukora rusansuma akaba ahejeje kumenyesha ko abakoze rusansuma mu gihugu cose baba 18,000 bazotangura no kuronka agahembo kabo kanyuma mu ndwi buca dutangura, catumye nanga ku gahembo kabo kanyuma katabashikira ku gihe cari carategekanijwe ngo nuturenge tutari duke twibonekeje twaciye dutuma baca babanza kudukura mu nzira. Natwo nutwo cyambere nuko bamwe muri abo bakozi basanze bafise aho buguruje ko ntibazohemberwa ko harenga hamwe kandi bakaguma basaba guhembwa mu gihe bari bamaze guhemberwa mu banki imwe muri izo baba bafisemo ikoni. Kabiri nuko ngo haribonekeje kandi amakosa aho wasanga abakozi babiri canke barenga basangiye nimero de compte bahemberwa ko. Gatatu ngo nuko abakozi basubirijwe kumva zuko bahagaritswe korwa bitarahera canke birukanwe bigatuma intonde z'abakozi ziguma zihinduka. Cakane nuko ngo abakozi bataye bimwe mu bikoresho bategerezwa gusubiza, kindi ngo nuko hari n'intonde zo mu makomine zatevye ziriko zirabashikira ubu. Ndayishimiye akaba amenyesha ko mu ntumbero yo gukosora utwo turenge bitarenze kumenyeshwa urwego SONER ahubwo ibiro bikuru vya rusansuma vyihutiye gutegura guhemba abakozi hisunzwe inimero ndangamukozi yisangije, byamuhaye rero agitangura akazi ivyatwaye umwanya munini. Mu makuru havugwa cane mu gisata c'amatora nuko umugambwe CNL uhamagarira abarundi kwiyandikisha mu ntumbero yo kwitabira amatora ategekanijwe muri 2025 mu ntumbero yo kwitiya ku burenganzira butangwa n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi hamwe n'amategeko mpuzamakungu. Ngo Murundi wese akwije umwaka yo gutora hamagarirwa kwiyandikisha kugira ngo azoshobore kwitorera inzego zizomurongora. Vyashikirijwe na Nestor Girukishaka aramutswe umugambwe CNL kuri 2026 Gitugutu 2024 Bujumbura. Nayo kubo badashaka kwiyandikisha n'imvo zo gutamenya canke gutakaza icizere ko bihora biva mu matora, ku bwa Nestor Girukishaka mutima vyose ngo no kwitabira ayo matora hamwe mwene gihugu agaheza akaraba ko ivyo atoye ari byo vyashikirijwe. Mwibuka ko niyandikwa ku bazo kwitabira amatora ya 2025 ryatanguye kuwa 22 Gitugutu rikazorangira kuwa 31 mu kwezi nyene. Hagati aho rero Nestor Girukishaka we ariko haravuga ko hari gukumirana muri politike biriko bikorerwa no mugambwe CNL. Muri uwo mugambwe rero bakavuga ko urajwe inshinga no kutuyanganira mu bya politiki vyibonekeza muri kino gihe Burundi bwimirira amatora hamwe n'itarabwo barikorerwa abanywanyi b'uyu mugambwe ku rubuga. Nestor Girukishaka arongoye uyu mugambwe ku gice kitavuga rumwe na agatorerwa asaka batanga korero k'ibumurwa ry'ingoro z'uwo mugambwe mu bice bitandukanye by'igihugu hamwe n'isibanganywa by'ibimenyetso by'uwo mugambwe. Girukishaka akabasigura ko bikorwa na bamwe bajejwe intwaro ku nzego zo hasi na bamwe banywanyi b'umugambwe uri ubutegetsi. Mu kiganiro rero yahaye abamenyesha amakuru kuri wa gatandatu aramutswe CNL akabasaba leta kwerekana uruhara rukomeye bise kugira ngo amatora yimirije mu mwaka 2025 azobe mu matora meza yizewe na bose mu gihugu c'u Burundi. Nayo rero mu bindi bivugwa cane mu makuru yandikwa n'ikinyamakuru SOS Media Burundi bakaba batangaza inkuru zitandukanye, ariko Bururi ico kinyamakuru kivuga ko hari ku abacamanza batatu Ronald Nizigiyimana, Irene Mukeshimana na Antoine Ngendakumana. Abacamanza batatu muri senere nkuru y'igihugu ya Bururi bararekuwe na parake nkuru y'igihugu kuri wa kabiri tariki 22 Gitugutu bari bamaze umwaka urenga mwibohero. Abacamanza batatu rero bakaba barasubiye mu miryango yabo ku munsi wa kabiri ku mugoroba nk'uko SOS Media Burundi yabimenyesheje. Bakaba bari bafungiye mu ibohero rikuru rya Bururi kuva muri 2023. Nko kwibutsa abacamanza bariko barakurikiranwa kubera barekuye vy'agateganyo abantu bagirizwa kugira ibitero vyitwaje imipanga ku banyagihugu ku mugwa mukuru wa Bururi no mu micungararo yaho. Naho Igitega habonetse abagwayi babiri ba Mpox mu ibohero ririmwo abantu benshi mu gihe abagwayi baguma biyongera muri iyo ntara.
abafungwa babiri bagwaye indwara y'umupox baherutse gutorwa mu ibohero rikuru rya Gitega ku mugwa mukuru wa politike bariko bavurirwa mu bitaro vy'akarere ni mu gihe abandi ico kiza bagoma bagwirirana muri iyo ntara ya Gitega. Makuru ava mu baganga n'abahoze bagwaye ico kiza akavuga ko igice cagenewe abarwaye indwara y'umupox carengewe nk'uko amasoko yacu bivuga. Rero abo bafungwa bari mu bafise uruhusha rudasanzwe rubemerera gutembera mu gisagara ca Gitega buri mwanya babikeneye ku murango bagataha mu ibohero ku mugoroba. Abagwariye rero ku bitaro vy'akarere vya Gitega. Abanyororo babiri bari mu bafungwa rero bafise uburenganzira budasanzwe bwo kugendana mu gisagara ca Gitega igihe cose bashaka ku murango bagasubira mu ibohero ku mugoroba. Akabagwariye mu bitaro vy'akarere vya Gitega igice co kwibarukiramwo cagenewe kwakira abagwayi umupox kuvaho habonekeye abagwayi ba mbere b'iyo ndwara. Amasoko muri iryo bohero akavuga ko ntamukenga ko hashobora no kwadukira ndagata ryihuse ry'ico kiza. Iryo bohero rikuru rya Gitega rikaba ryarubatswe mu 1992 1923 rigenewe kwakira abafungwa 400 ubu akaba ririmwo abafungwa 1730. Hari kwiyongera rero kw'abagwayi kuriko kuravugwa uko igitigiri c'abantu bafatwa n'indwara y'ibihara vy'inkende kiguma ciyongera Igitega nk'uko umwe mu ndongo zo mu bushikirangano bujejwe amagara y'abantu abitangaza. Umwe mu bahoze ari umugwayi w'ico kiza rero nawe akavyemeza. Igice cagenewe kwakira abo bagwayi cararengewe abagwayi benshi harimwo n'abakenyezi ubu baryama gushika uyu wa 2022 Gitugutu ni kumwe rero mu bagwaye ivyo bihara vy'inkende yariko aravurirwa yatangarije ico kinyamakuru ku bitaro vy'akarere ka Gitega. Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho abana UNICEF ryaratabaye yarubatse ivyumba bitatu vy'agateganyo mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri vy'abagwaye kiza c'ibihere vy'inkende. Naho rero abantu bafise indwara y'umupox bashirwa ukwabo babibona barafise amakenga ko hashobora kuba kwandukizanya ku murindi munini bakamenyesha ko abagwayi babiri bashobora gusangira igitanda kimwe amande yabaza gusuhuza abagwayi binjira muri iyo nyubako atankomanzi. Ikibaje gusumba nubwo bashizwe ukwabo mu nyubako yabagenewe abagwayi akaranda k'ibihere vy'inkende basangira ubuzu bwa surwumwe n'abandi bagwayi bo ku bitaro vy'akarere ka Gitega niko bavuga. Abaganga rero bararonse ibikoresho byo kwikingira ariko umuyobozi w'ivyo bitaro muganga Eric Ndihokubwayo akabona ko urucanco ari rwo muti mwiza mu ntumbero yo kwikingira ico kiza. Mu Burundi rero igihushane co muri Kongo ikindi gihugu ako karanda k'indwara y'ibihara kirandagata ku murindi uteye ubwoba kandi hanatowe n'ubundi bwoko bw'umugera mu burere buhana urubibe n'u Rwanda no mu Rwanda rwatewe n'umugera wa Marburg. Indongozi zijejwe amagara y'abantu rero ntizatangura gucandaga abaganga n'abanyagihugu. Ibikoresho vyo gukaraba vyarashizwe mu bibanza rusangi nko ku masoko no ku mashure. Hari kumenyesha makuru ngize icabona yavuze ko izo ngingo zo kwirinda ico kiza zitubahirizwa. Abantu rero bararamukanya bakorana mu minwa atankomanzi kandi n'abahoberana mu gisagara ca Gitega. Rero cikagurika ry'amazi ryisubiriza rirashobora gutuma irandagata ry'ico kiza kubw'abahaba. Kugeza ubu Burundi rero buhaba buharurwamwo abagwayi 1200 w'icegeranyo c'ikigo c'igihugu kijejwe kurwanya umupox. Ico gihugu gitoyi co muri Afrika y'ubuseruko nta kindi no Burundi nta muntu n'umwe kirapfisha shikubu nk'uko rero bivugwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi ndetse na Edwine Baradahana umushikiranganje nawe akaba abitangaza ngo imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi riragaye igifungo kibonekeza mu itegurwa ry'amatora. Iyo nkuru niyo duhereje ko tubakengurukire cyane ko mudahwema gukurikira makuru n'ibiganiro tubagezako. Fyonda kuri subscribe canke sabone ni utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenza bikugira badacikwa n'amakuru hamwe n'ibiganiro tubagezako kuri iyi mbonesha kure ni Hejuru TV. Imana ibahezagire.